reka tukibaze ujejwe umuvugizi w'umushikanje bw'imigenderanire mu byo igihugu cy'u Burundi carasaba ko abagize uruhara mu kugerageza gutembagaza inzego za leta mu mwaka wa 2015 bazanwa bagashengezwa mu Burundi. Mbega bigezeho uyu munsi ngo baze bashengezwe hama imigenderanire isubire uko yahora. Nitwa Niyubahwe Ines Sonia, mvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire mu ntara makungu no gufashanya mu iterambere. Claude Nshimirimana yabajije aho igikorwa cyo gutahukana abantu bagizwe gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bahungiye mu Rwanda cyo bakigeze. Twomenyesha twumviriza yuko ico gikorwa kiramaze kugira intambwe kuko ku mpande zose indongozi z'igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda hari ivyo ziriko zirakora. Nk'ubu ndabahaye akarorero, hariho ingendo zitandukanye zagiye zigirwa n'indongozi z'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda canke indongozi z'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi ku nzego zitandukanye nk'iz'ubutungane, iz'umutekano n'izindi nzego kugira ngo bashobore kuza kuganira barabe ingene ico gikorwa cokorwa. Ubu amakuru aheruka nuko hariho intumwa idasanzwe yarungitswe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaje ngaha kuraba nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, inyuma yuko nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yarungitse nawe nyene intumwa idasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva yuko ku mpande zompi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Twomenyesha rero abatwumviriza yuko hari icizere turavye ibiko birakorwa n'indongozi zikuru, hari icizere yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu maze imigendanire yatose kayibere kayaga ikongera ikagenda neza. Murakoze. Umwaka witiriwe uburimyi, ariko hariho abarimyi batanze amahera yabo kuva mirimo y'agatasi mu mpesha ariko batarose ifumbire yabo. Mbega bobo bazoshumbushwa gute? Ikindi kibazo kijanye n'ico, uretse yuko umwavu wa fomi utakwiye, hari n'abavuze yuko akanovera kawo ku biterwa bimwe basanze kadashemeye nko ku muceri, ibikaju n'ibindi. Hoho hariko hakorwa iki? Kugira ngo ace twishurira hamwe bavuze yuko ari ugwaruka ruzoronswa inyigisho guhejeje amashure hariya Irusi. Mbega izo nyigisho zozo nizahera bazoca baheza bakore gute? Hari ibindi basabwa kugira ngo batange nka minerval canke ibindi kugira ngo bashobore gukurikirana izo nyigisho? Murakoze cyane. Ikibazo kijanye n'ifumbire ya fomi si kibazo coroshe kuko mwarabonye yuko abene igihugu bararimye bararindira ifumbire kandi barece n'amafaranga ntibayibona. Icabitumye ngira murakizi, aho nyene cyo bari mu mukuru w'igihugu asebeye abarundi gusohora isuka ahantu hose habwirizwa kurimwa ngo harimwe. Isi ndimwa abene igihugu barashoboye kuyigwiza inshuro 2 canke 3. No kuvuga ko ifumbire yari yateganijwe ntiyashoboye gukwira. Abo rero bari ikimuga batashoboye kuronka ifumbire uko biri kose bategeza gutunganirizwa kuko n'uburenganzira bwabo. Ahubwo nibaza yuko no gushumbushwa bashobora gushumbushwa kuko murumva ko havuye igihombo. Ababijejwe ro mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ndibaza ko ico kibazo bariko baragikurikirana cyane. Ibijanye n'akanovera sinoshoka ndabivuga ngira ico ndabivuze ko abahinga nibo bonyene bashobora kubiraba. Naruvise ko hari amategeko agiye kujaho yo gusubiramwo ikigo BBN gisanzwe gikurikirana ubuziranenge bw'ibikorerwa ngaha mu Burundi. Tukaba twibaza yuko nibaronka ibikoresho ibikoresho bokoresha kugira ngo bapime neza umwavu wa fomi bazohava bakabikora neza. Ikijanye rero no gwaruka ujya n'umugambi w'igihugu kandi urabona ko nyine cyo bari mukuru w'igihugu ashaka yuko ugwaruka ruronka akazi rugakora rugatunganirwa. Ego kiya kigo cyo basona amafaranga cyose ku mafaranga atari makenye kandi n'inyigisho zizotangwa ku buntu. Abazoheza rero bijya ni mu bintu vy'urukurikirane. No kuvuga iyo wize kera abantu bahora biga bagaca baronka akazi ka leta uburonke bigishoboka. No kuvuga ko
abajanye n'inyigisho bazozitanga mugabo abariko barategura ibijanye n'imigambi nabo bace bategura imigambi yaba ari kwikorera yaba ari ubuzi baronka muri aya mashirahamwe menshi ariko arajaho ivyo vyose murumva yuko nukugira ngo abantu nibaje ku kivi bakore kuko ibintu batahura batariko batanga ibintu bitagira kanovera. Murakoze muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu atwishure ku bibazo bijanye n'uruja n'uruza mu mabarabara. Urakoze kumpa ijambo. Nitwa Petero Nkurikiye, Lieutenant Colonel de Police, abamvugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Nabajijwe ibibazo byerekeye ubushikiranganje bibiri. Icambere ni kibazo kijanye n'umutekano wo mwibarabara, aho haherutse gutangura gukoreshwa ivyuma bifasha kubona amakosa akorerwa mu ibarabara, bikaba biriko biramara hafi indwi zibiri biri ku kivi. Muti mbega abene gihugu barasiguriwe neza ivy'ivyo vyuma, abene gihugu barasiguriwe neza ivy'ivyo vyuma, abagendesha ivyo vyuma ari nabo barabwa cane navyo barabisiguriwe neza ivyavyo. Musanzwe muzi yuko bino vyuma vyaje hanini kubahiriza itegeko rigenga uruja n'uruza rwo mwibarabara, iryo naryo rikaba ryagiyeho mu mwaka wa 2012, kandi abantu bose baronswa impusha zo kugendesha ivyo vyuma barigishwa bagasigurirwa ibijanye n'iryo tegeko. Mbere n'imbere yuko bitangura gukora ibi vyuma, ubushikiranganje bwarasubiye burigisha abene igihugu n'abagendesha ibi vyuma, buranabicisha mbere mu bimenyesha makuru vy'iwanyu n'amasanamu bwerekana ibijanye na bino vyuma. Inyigisho zikwiye zaratanzwe. Muti mbega ibintu bino vyuma biraba ivyo vy'umuvuduko cane cane, biraba imodoka zose ngendeshwa zose, ntazo bocishirizamo. Mwatanze n'akarorero nk'izitwara abagwayi zija gutabara, mbere n'izoba zitwaye abamenyesha makuru nka mwebwe. Iyo ingendeshwa ziko zirunguruza mu ibarabara zose zigendera ku mategeko amwe, ariko rero hariho ingendeshwa zimwe bivanye n'ivyo ziba zigiye gukora ayo mategeko atubahirizwa. Aho twovuga nk'izi ziba zitwaye abagwaye ziyaza rusehabaniha, twovuga kandi nk'izi modoka z'urwego rw'inyamiramabi canke izindi nzego zitabara ziba zigiye gutabara. Izo ntiziraheza zirashobora kurenga kuri ajya amategeko zikanyaruka, kuko ziba zigiye gukiza ibintu. Ntiyoza guhagara ngo arindire umuntu ariko aravirirana canke umuntu ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Izo rero zirafise n'ukungene zikoze, zirafise n'ibimenyetso vyerekana ko ari izo, ku buryo baca bazireka abajejwe kurikirana amategeko yo mwibarabara. Usanga zifise nyinshi amatara manini yo hejuru, zikagenda zirayatsa, kuko ziriko ziragenda ntizigenda zirayatsa buri mwanya. Iyo ziriko ziranyaruka zifise ico zigiye gukiza, niho ziheza gaca zaca ajya amatara yo hejuru, canke zikavuza ubwoko bw'ihoni. Hari ubwoko bw'ihoni zishobora kuvuza bwerekana ko ziriko ziranyaruka zigiye gutabara. Muri ico gihe baca bazireka zikarengana, ariko ziya mwavuze ziwanyu mwebwe amesha makuru ntizirimwo muri izo. Muti mbega ariko ndababajije gatoya kubamenyesha makuru. Kubamenyesha makuru uko zikoze ziya modoka nk'ivyo navuze, ivyo bimenyetso vyerekana ko ziba ziriko ziranyaruka gutabara, hari ico zigiye gukiza, nta biba biriko ku modoka z'abamenyesha makuru. Nico gituma ntitwoshobora kuzimenya. Abajejwe kubahiriza amategeko ntaco boshobora gufatira ko ngo bayimenye, bamenye ko hari ikigiye gukiza kiriko kirihutirwa cane. Mubona ko bishobora gucereza ibikorwa, nk'ubu dufate ari imodoka itegerezwa gukurikira umukuru w'igihugu, imodoka ikurikira umuntu nk'uriya ijana n'izindi ziba zimureruye, muri ico gihe itera ibandanya.
naho bashobora gusaba uruhusha kugira ngo oya nk'ubwo ruhusha urumva barubahaye mukamudafise ivyo bintu vyereka abari kwibarabara vyereka abantu bose ko bategereza kuza barababisa urumva vyosaba ko muca murondera n'imodoka zifise ivyo bimenyetso kugira abantu bazimenye n'abandi bagendera mwibarabara babone ko arizo ziheze zibabiza mu gihe rero bitameze gutyo urumva yuko n'amategeko atoheza ngo abibarekurire tuga kwijambo kubijanye n'amapikipiki n'amakinga yari yabujijwe ikibanza gitoyi cyo mu gisagara ca Bujumbura kugishikamwo hanyuma hakaba ari abasavye yuko kubera izo ngendeshwa zabo zidakoreshwa mu vy'urudandazwa mu bintu kurondera amafaranga ko benshi bazikoresha mu kwinonora imitsi baba bafite nk'indwara bagwaye canke mu tundi dukogwa canke arizo maguru yabo bakoresha mu kugendagenda harabagiyeho umugwi wiga ikibazo cabo hanyuma icegeranyo ca mbere werekanye vyabonetse ko harimo ibintu vyinshi vyo kwanza kwitonderwa kuko twasanze ari nyinshi cyane mbere zinasumba n'izari zitwa ko zikora ivyo bintu zari mwibarabara imbere ko ijya ngingo ifatwa zarenga ibihumbi hafi 17 ico gihe muca mumva namwebwe muziravye izikoreshwa ivyo navuze muca mubona yuko atari izo zose nico gituma hace hashirwaho ubundi mugwi kugira ngo urabe neza koko abo basaba ivyo kwingendeshwa zabo ziba koko bazikore ariyo maguru yabo cyangwa ari zo bakoresha mu kwinonora imitsi uwo mugwi wa kabiri rero nawo waragiyeho ariko nawo nyene wasubiye gusanga ibiharuro ari vyinshi cyane aha rero mbere tukaba twaraciye tuboneraho n'ubusuma bukomeye bwabaye kuko abantu benshi bari baguze imodoka bazitirira ko arizo gukora utwo tuntu tubayabaye zimwe bavuga ko arizo gutemberamwo canke gukora utuntu twiwabo mu gifaransa bita affaire promenade mugabo bazigura zitwa gutyo baca bazihinduramwo izo gutwara abantu n'ibintu kandi muzi yuko amafaranga baza bagaca bariha mu kigega ca leta amakori n'amatagisi acaba iyo bavuze ko atari zo gutwara abantu n'ibintu barihishije acaba makeya cyane nukuvuga ko baziguze bavuga yuko atari zo gutwara abantu n'ibintu baca bari hayo makeya cyane mugabo bariko baratwara abantu n'ibintu ahubwo twibaza yuko bazonakurikiranwa bakabanza bagasubiza leta amafaranga batayirishe muri ico kiringo cose kuko baramaze kubonwa muri uwo rusasuma twagize izo modoka izo ngendeshwa zagiye kuba nyinshi cyane kubera twasanze abahora batwara abantu n'ibintu bose baciye bazizana bavuga yuko ari izo bari baguze kugira ngo batemberemo nico gituma rero ubu ikiriko kirakogwa bafatiye kuri ico cegeranyo ca kabiri bariko bararaba neza ingendeshwa ariyo imwe ku yindi bamenye ivyayo hanyuma ingingo zibereze ziheze zice zifatwa uwo bazosanga ariyo maguru yiwe uwo bazosanga yari yandikiwe n'umuganga ko ategerezwa kugira ko kwinonora imitsi bazoheza barabe yuko bomuronderera ahantu ibibanza ashobora gutemberamwo hanyuma abo bandi nabo bace bakwegera ko ivyabo nabo nyene bafatirwa ingingo zibereye ikibazo cyo kongereza hari habujijwe gushikwa uno munsi ijya ngingo ifatwa mwese mwarabibonye ko yagarukanye amahoro n'umutekano ico rero kuongereza kuhagabanya murumva yuko coba kije gusubiza inyuma iyo nyungu y'amahoro n'umutekano yabonetse